umwama kugirira umuntu akugwiza kw'imbabazi ibyo bintu ndazi ahuba ndazi ibyo urimo ndazi ibyo ukora umva uko niko horaho yamariye kukubarira ngo ntibizija ariko uzihana uzohindukira hariho ibyanditswe byera bivuga ngo azohabwa ibuye risha ryanditswe ku izina risha kandi ntawe udazorimenya atari uzorihabwa ngwino dusenga Imana nongeye kubaramusa amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Twagiye twihuta tutabasezeye barose biza dutevye aho twari kwirongera hanyuma duca tugenda tutarinze kuza mu rusengero. Twari twagiye muri Afurika y'Epfo murazi ko tumaze iminsi tujayo. Imana ibahezagire cyane. Baratumye ntasho rero nimutwakire mu izina rya Yesu. Amen. Reka turabe ijambo ry'Imana ritoyi gusa ntidutevya. Riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice n'icya kabiri umurongo wa 12 turasoma dushikane harya hepfo mu mumbi birimo. Icete cyandikiwe ishengero ry'Iperugamo. Hano haravuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndaza ahuba ko ariho umurwa wa Satani uri kandi wumiye ku izina ryanjye ntiwayihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba ariko mfise ibyo mugayako bike kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane nutihana nzoza kuri wewe vuba kandi abazobarwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumva ico kwema yabwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe kandi nzomuha ibuye ryera kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Amen. Tuvugane amajambo amwe yo muri iki cete. Muri iki cete ishengero ryandikiwe Iperugamo. Si ishengero ry'i Burundi kuko mu Burundi nta Perugamo hariho, ariko mu Burundi hariho ayandi mazina. Ariko ibintu bishobora kuba byari mu ishengero ry'Iperugamo birashobora kuba no mu ishengero ry'i Burundi. Yohana aravuga ngo umunsi umwe yari muri mpemu, hari ku munsi w'Imana. Yesu aramwiyereka, muri uko kumwiyereka aramubarira ati ibyo ubona n'ibyo wumva ubyandike. Hanyuma abarirwa kwandikira amashengero yo muri Aziya. Muri ayo mashengero ishengero rimwe ryitwa Perugamo. Biravuga ngo Aziya ntoyi, ariko uravye mu mazina mashasha y'iki gihe hari ibihugu bimwe muri kiriya gihe byari muri uwo mugabane w'iyo Aziya ntoyi, ariko hari aho usanga muri iki gihe hari ibice bimwe biri Buraya. Ivyo ntavyo ngomba kujamwo, nta ndondabihugu ngomba kuvuga, ariko ngomba kuvuga ubutumwa bwiza bwandikiwe ishengero ry'Iperugamo. Yandika avuga ngo uwanditse yarivuze, aravuga ngo ufise inkota ikarishe
yishe niwe yandikiye ab'Iperugamo aravuga ibi ibyo avuga mubyumvirize neza mu bice k'umurongo aravuga ibi ngo ndazi iki ndazi ahuba n'aba bantu bose bari ngaha ubutumwa ni bwa uyu munsi uyu yanditse araza ahuba kuko uyu yanditse yarabariye Yohana abamwibarira ati ni jewe Yesu uwari yarapfuye none yarazutse yaramwibariye uyo muntu rero ngo afise inkota ikarishe ku bany'Iperugamo ababarira ngo ndazi ahuba niho hari umugwa wa Satani ahuba niho Satani yashinze intebe ahuba acaribuza imiyaga ni myinshi umuntu avuye mu mbeho akaza mu bushuhe bica bigorana hanyuma aravuga ngo aho nyene uba aho Satani yashinze intebe hari ibintu byigeze gukorekeraho muri ya myaka wari ukimeze neza igihe umugororotsi wanje Antipa yicirwa iwanyu wagumye umeze neza wari uhagaze neza ntiwagihakanye muri kijya gihe ntiwagihakanye wagumye uhagaze neza ariko warabibonye byabereye iwanyu igihe Antipa yicwa aya n'amajambo baronse message ikomeye ubu rero muri iyi minsi hari ibyo ndakugaya ko bice hari ibindi rero ayo mageragezwa ya mbere yararenganye urahagarara neza ariko muri iyi minsi hari ibyo nkugaya ko byandutse wasubiye kureka hari ibyo muriko muragira biri hari iwanyu hariho abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli iwanyu hari abakomeza inyigisho za Balamu reka twibukanye inyigisho za Balamu murazozisoma mu gitabo cyo guharura muri 25 uhereye ku murongo wa mbere ugeze kuri 9 aho havuga ingene igihe bari bashitse i Shitimu barahatebera maze igihe bahatebera rero batangura kwivanga n'abanyamahanga Imana yari yarabibabujije batangura gusenga ibigirwamana batangura gusambana batangura kuja mu bitagira ikimazi barandura Imana irababara hari ikintu yakoze gikomeye ibarira ngo abacamanza muzohasome murabe irabategeka ngo umuntu wese nagende yica umuntu yagize ibi n'ibi abo bantu bose banduye byari bikomeye hanyuma ngo ntimubice gusa mubandikire ku zuba iyo Imana yashamuyega irucuka igomba muri ico gihe abantu bakiriko baramuronga bababara baza babonye undi mugabo w'umwisirayeli azanye umugore w'umupagana amwikoreye ku bitugu amuzanye mw'ihema kumukoresha ibyaha hano umuhereze Finehasi aravuga ati oya abantu bariko bararira abantu bandikiye ku zuba none uwo abandanije ivyo mw'isezerano rya kera murazi ryari ijisho ku rindi iryinyo ku rindi afata icuma arabacumita arabatorekeranya uhoraho aravuga ati Finehasi urahwaniza uburake bwanje iyo bitaba ivyo nari gukora ikintu mubirezi aha hantu muri iki gihe abantu baribagiye ko tuzoja mu ijuru ibyo bakora ubu ibyo bavuga ubu ibyo abantu barimo mu mashengero ubu ibyo barimo by'ijuru babashize ku ruhande ariyo mupasitori umwe kandi yari umupentekote w'iwacu sindamuvuga izina kuko abava iwabo bicaye hano imbere yanjye barambona ari muri parake y'Ibujumbura muri parake hariya ariko araburana yarakubita indahiro zimwe za kera
mugabo akibagira yuko abariko baramwumviriza bariko barandika ari abakristo b'abapentekote bariko barandika ivy'avuga. Amagorwa yagize rero ati muntu w'Imana kumenga usa n'umuntu asenga ubundi kandi nakumenye wo kumenga uri pastor. Tumviriza rero ivyo mu pastor hariya aha turi muri sentare abakristo biwe bakandika none ko bari bajeje kwandika hanyuma rero ubundi musa akababona mu rusengero pastor waraduteye ubwoba wa munsi wavuze ngo tumve baratambuye navuze nari muri sentare. Muri iki gihe rero abantu baribagiye ko bazoja mu ijuru. Pawulo yandikira Tito bakozi b'Imana, umva Pawulo yandikira Tito ivyo nibituraba aramubarira ngo mpora nizigiye kuzoronka iki bakozi b'Imana, ubugingo budashira. Ukora wizigiye kuzoba musenyi no kuganza isi yose ubugingo budashira. Naho wokunguka naho abakristo bogomba bakabiguha ntavyo baguha, ariko naho boje inama ibi bituga byose biruze ngaha bakabiguha ati ngivyo tubagushikirije cana n'uyu munsi ntavyo wotwara. Wowe bitwara gute? Wovuga ati aba bantu barambere. Naho wokunguka ivyo mw'isi vyose ukazobura ubugingo budashira, ubatire mutupu vanite de vanite. Abantu bariko baravuza nimuze tugaruke ku gakiza twatanguranye mu matanga. Reka gukora ibyaha igihe kirabaye nabi abantu bose barononekaye. None ko abantu bononekaye nawe uca wononekara none aho waza ntiwaje uri umwe ku giti cawe uvuga kuje kurondera Imana. Ega kuja mw'ijuru uzufatana mende ngo tugende dufatanya amaboko. Umugabo azojama umugore asigara umugore agenda umugore asigara abana bagenda abavyeyi basigare. Iko Bibiliya ivuga sitwe umva hariho ibindi, hariho abakomeza inyigisho z'abanikolayiti. Inyigisho z'abanikolayiti murazizi, no kuvuga ngo n'abantu bigisha kurwanya urutonde rw'uburongozi bagaca bemerera abantu kwidegembya ngo bakore uko bagomba. Inama nkuru yabereye i Yerusalemu uzoyisome mu gice ca 15 c'ivyakozwe n'intumwa, bavuga ngo aba banyamahanga bakizwa tureke kubagora, mubabarire gukora ibi muzobisoma muri 15:29. Nibakora ivyo bazokizwa kandi bazoja mw'ijuru. Abo bantu ntibamabeshe ayo mategeko babashingira n'abaki ntibikunda. Iyo uri muri Kristo Yesu uridegembya ko buri cari mwigisha n'Imana niyo rutonde. Yesu yavuga ngo ndakora na data arakora, nkora ivyo data yantumye. Abifarisayo tisoninde ati data n'Imana ati wanguha turakuboha turakwica. Baramuboshe baramwishe, mbega yarazutse n'umwami. Nta kintu na kimwe mu vy'abantu bagabiye gukora kizohagarika umugambi w'Imana. Warakijijwe ijuru n'ubu riracariho ndagufite. Aha maze iminsi ndaba aya majambo, umviriza. Warabonye ibyakorewe iwanyu aho Satani aba. Ngarutse kuri wa muntu w'Iperugamo. Warabonye ingene umugororotsi wanje yiciwe iwanyu wari wahagaze neza. None ubu wabivuyemo nutihana. Umva n'ijambo ry'Imana, nutihana niko ijambo ry'Imana rivuze, nzoza kuri wewe vuba kandi abo nyene bakuzimiza kandi abo nyene wakurikiye nzobakubita inkota yawe. Kuko hari ico ndabaronderako n'amaraso y'umugororotsi wanje yapfiriye iwanyu. Reka gukurikira ibintazi tumbera Kristo Yesu.
tumbera Kristo Yesu. Muri aba bantu baraha nama nkunda kubivuga, umuntu napfiriye ntagorora ukuboko, ntawuboneka kuko nta n'umwe napfiriye, nta n'umwe nzojana mw'ijuru. Mugabo ngize intege nke hakagira umugwi uco nkurikira, none ninagenda nje kuzimu, mwese murikira no muca mugere kuzimu. Vayo warazimiye, kurikira Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe yagukoye amaraso yiwe ku musaraba. Kristo Yesu niwe yakwemereye ijuru, yavuze ngo ndagiye ariko nzogaruka. Tugume ku myugariro turaretse kwaza. Hanyuma rero muri ibi ducamo, muri ibi bikoreka, muri ibi mubona mu kirere, muri ibi mubona bivugwa, ibyo byose n'ubusa gusa, nta kizozibira ko Yesu azogaruka kandi akadutwara. Icompa ngashishikara neza, hanyuma nkaraba Imana iriyundi kanterura, nkaraba ko uzofata amaguru kwe gusubiza hasi. Kandi compaga singomba ngo jewe gusa, oya nawewe duhuye hariya twicaranye na Yesu turabana tutemerane rino, kuko uko azokugirira imbabazi nuko azongirira imbabazi, uko amparurira nuko aguharurira. Jewe sindabizi ibyawe, nawe ntuzi ibyanje, ariko databuja aranzi. Guma mu mwanya wawe rero neza, guma mu mwanya wawe neza, uhagarare neza mu mwanya wawe, hagarara neza mu mwanya wawe. Hariho ivyanditswe bivuga ngo unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, nzomuha ibuye ryera risha, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, kandi nta muntu ashobora kurimenya atari uzorihabwa. Ico gituma ivy'Imana bigoye, ntubigura amahera ngo bikunde, ntubigura ubukene ngo bikunde, ntugenda urarira ngo narakenye nico gituma nagiye muri ibyo. Ya Imana iragororotse, irazi kuri umukene, kandi nta ubukene bwawe ntibunyiganza Imana, n'ubutunzi bwawe ntibunyiganza Imana. Imana iguma ari Imana, n'ibyo ufise ntibinyiganza Imana, n'ubujuje ufise na Imana. Ibyo byose irabizi ko biri uko nyene niko bitonze. Urushwa n'ubusa turi mu kugenda iwacu. Reka dusome mu gitabo c'Imana, mwumve Petero nawe uko avuga. Yohana yaravuze, ariko na Petero yaravuze. Mu cece ca kabiri ca Petero, igice ca kabiri dusome 15, tumanuke dushikane gatoya 20, 15 na 16. Bataye inzira igororotse barazimira, bakurikira inzira ya Balamu mwene Beyori, umwe yakuze ingero z'ivyo kugabitanya, ariko ahanwa ubugaba bwiwe hamwe indogo bitazi kuvuga, yavugijwe nk'iry'umuntu, ikabuza ibisazi vy'uwavugishwa n'Imana. Reka tugeze ngaho, umva abantu benshi ibintu barwaye n'amaronko, n'amaronko. Kandi rero ngama ndababare aho jewe ndamubaha mwebwe mwicaye ngaho, abantu ntibabamenye mwebwe aho mwicaye ngaho, ntibabaza bakozi b'Imana. Ndabasabe muzosenga Imana ibahishurire aba bantu murongoye uko bameze. Uhejeje kubavuruga no kubigisha ibitari byo baragusoma. Uhengeye rero bahejeje kugusoma ugaca ubasaba ibyo ubasaba, ntibazoguha n'impeta. Azovuga ngo wa mupagani we uturondera kwiki, ntitwamenye ko uri umupagani. Kera ntibavyibuka bamwe, ariko nigisha ingo abubatse ngaha, kandi wari umugumwe w'abamama. Twari kumwe n'umupfasoni yari umudiyakonese ngaha, yari akirumbe Esther Apolina, abakera muramwibuka.
hanyuma rero ndavuga ati umva mwese baraha murazi ko atawe nakoze ko mwihane muhindukire. hanyuma nzana mu mupasitori umwe mu bari bicaye nkaho inyuma turi kumwe araniha ngo hanyuma aragenda arabara umurongozi wanje uzo mupasitori ntazosubire kuvuga gutyo. none hamwe yobivuga hakagira umugorora ati jewe barakozeko. hanyuma umwumwe aramubara ati none ga wabonye ingene yabivuze asa niko uwohava akagorora ukuboko nawe ko azoba ariho bizomenyekana niyagorora ukuboko. mugabo tugiye kugenzura hirya kure dusanga uwo yaniha ntashobora kubivuga kuko muri we harimo kabazo. abantu bamwe bakorera Imana baziritse, hari ibyo batinya kuvuga kuko hari ibyo batinya, hari ibyo basiga amavuta. umviriza ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyirabura birirabura ibyera birayera. ku by'ukuri ego ku bitari byo oya ugomba upfe ariko uzozuka. kubera iki twoba imbohe z'abadayimoni twarakiriye agakiza? kubera iki? kubera iki? iyo mvuye hariya narakoresheje akantu kameze nk'akabazo, ndabaza abapasitori nyandikira ibibazo, wahamagawe ryari, ibyo ukora ubona bihuye n'umuhamagaro wawe, mbega ubona muri iki gihe uhagaze neza mu mwanya wawe, mbega ubona iki? baranyandikira ndabaza n'abavugabutumwa. hanyuma ibyo nta zina nagomba ko bandikako, nagomba ibishinga ntare biba muri yo. ariko rero abakristo n'abatumva abo bagabo twarabamenye ko twabamenye. rero utagize icyo uvuga umva n'ibyo wasize uvuze ca gihe twaranse kubikora kuko twari kubikorana nawe. bapasitori uwo muntu azihenda azoza aravugana nawe ibitari byo, muravugana iby'ubugingo bibubaka. ntimuzobaroge, nimwabaroga bazobamenya bane. abana batoteka ibintu. amen. jewe mva muri iyi misozi yaha muri Rirare, mbonye abo muri Rirare bagaca bagira urugo, ngaca ndabaroga nkabarogesha uburozi bundimo. iyo naciye gukora hariya muri Rumonge, iyo naciye hariya hejuru bambonye bagaca bagira urugo nkabaroga. umviriza, hanyuma ngaca ngaruka ngaca nsigura ngaha rero n'abarozi baca bavuga ngo pasiteri aratuyobeye, yaraye atubariye ibi none ariko aravugishwa, none avugishwa bikura ibyo avugishwa ko yaraye aturoze. mwebwe bavuga Bibiliya irabasiga amavuta muri bishengeri ikavuga ngo muri ntama. ijya n'imvugo ya Bibiliya muri ntama kweli. ubutarabamenye araja muri bwe masenga bamenye. umva ndabafitiye iganuka. ndazi ko muri iri shengero harimo abantu bamaze kugira maturite spirituelle, bageze ku rugezo rwo gukura, n'ahatari abapasitori n'ahatari abaki, ndabizi barimo. kandi ndazi ko bamaze kwakira ijambo rimaze rizobajana mu ijuru. barimo ngaha, barimo. harimo abagabo, harimo abagore, harimo abakobwa, harimo abahungu buzuye bwebuye. urakoroka uza uravuga ibitari byo, bazobigenzura kuko bararose bwebuye. ntabwo bazobishira ku muza, bazokumenya. ahambera meza dusome igicece ca Yuda, icece kimwe gusa kibanziriza igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana kugira ngo ntikibagore kuronka n'ishapitiri imwe gusa.
icete ca Yuda ni igice kimwe gusa. Turahera ku murongo wa 11 tugeze kuri 17 kandi ndasoma gusa. Haravuga ngo bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bw'Abaramu kubw'amarongo, bagahonera mu muganizo wa Kora. Abo ni ivyubirizi mw'isangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ibyiza. Namungere biragira ubwabo atadusoni, n'ibicu bitagira amazi bikubebwa hose n'umuyaga, n'ibiti birumvye bitama vyapfuye kabiri vyaranduranywe n'imizi, n'imifunda yo mu kiyaga ifuriranya, barinda ifuro y'ibiteye isoni vyabo, n'inyenyeri ziyerera zabikiwe umwijima w'umuzitanya ibihe bidashira. Umva nari kubandanya, murabandanye namwe mwewe ntimuzi gusoma. Umva umbereza abana abantu hari aho baruha. Ntuzorohe mwene wanyu yatunze aragatunga cane, umusengere gusa azoba mu mutima mwiza gufashe gusa. Yego Imana yabigize uko nyene, ega niwabirondera ku ngufu tuzobironda. Umuntu aravyara abana batanu, babiri bagahezagirwa, abandi bakaja ku cingero. Uragenda ubibaza Imana, ntubibaze avyo ntushobora. Umagerera mu gatwe k'umusozi, ubundi akagerera mu kiyaya, kandi ntuzi uzohezagirwa uwayo. Aburahamu n'umuhungu wa Loti baratunganirwa, ariko amasezerano yari kuri Aburahamu. Aburahamu aramutega ati ngomba rero ko bibaye uko abungere bacu batangiye gutongana, ngomba tugabure igihugu. Niwatora iburyo gatora ibumoso, niwatora ibumoso gatora iburyo, uhitemo. Abahungu b'uyu munsi bagomba guhitamo n'ababyeyi batarahitamo, bagomba gutunga ku munsi. Loti bahagarara hejuru araraba, abona ikiyaya cerekeye Isodomu, abona ibigera vy'amazi, amaragiro meza, icanya ciza c'amasho yiwe. Aramubarira ati umva jewe ndatumbera hariya muri biriya bigera biraba Isodomu. Aburahamu ati sawa, nanje ndasigarana ahasigaye ku misozi hejuru. Imana no ku misozi izoguhezagirira. Aburahamu aguma hariya hejuru, Imana igenda imuhezagira, Imana igenda imuhezagira, Imana igenda imuhezagira. Wa mugabo nawe Nyamaronko niko nomwita. Nyamaronko agenda arimuka ashingura amahema, arateba ashika Isodomu. Isodomu asanga hararoze, asanga y'abanyabyaha, kandi aho nyene niho byabereye nabi. Ibyaha biramunuko biratunga bishika ku Mana. Imana iratibura umuriro, mwawuririmbye ab'Isodomu barasha. Mugabo kubw'amasengesho y'umuntu w'Imana Aburahamu, Imana iribuka Loti naho biruko, yari uwo mu bantu b'Imana. Aburahamu arasengera umuhungu wawe. Ayaga haraho bayeho ku masengesho y'abantu. Koso wanyu na nyoko na nyokwanyu bakijijwe haraho bagusengera, wowe ntiwigeze ukizwa nabo. Aburahamu arabaza Imana ati Mana, mbega hobamwo abagororotsi 50 baturira igisagara toya? Aramanuka ati hobamwo 10. Aratabashika no kuri 5 barabura. Loti n'umugore wiwe n'abakobwa biwe babiri barahaguruka ngo bagende, ariko bakaguma dujura, abamarayika baramushika ati aho genda uragomba kuri ibikorwa byo guhonya abantu batumva b'abanyabyaha. Ega nawe nyene yashaka kuvayo, yaciye avuga ngo hariya ni kure, nagomba njisowari kajya gasagara kahajya, ndasavye Imana nje hajya. Mbega ko ari Imana yari yabigeze, iyo haba kure ntiyari kumurorera. Mugabe ico yaragiye gukora Isowari ngomba ko kikubari. Umugore nawe akaguma araba, akaguma kereba, ahikize nde miturumba arabinyuma ibibayeyo n'ivyo yakoreyeyo,
aca ahinduka inkingi y'umunyu ntiyasubira guhindukira. Loti arakomeza n'abakobwa biwe bamara iminsi mw'isenga, aca agoboka ku bakobwa biwe abyara amahanga abiri y'abanyabyaha, abamoni n'abanyamowabu, kandi aho imowabu nyene nibo bajimije ubwoko bw'Uhoraho. Uwo mwami w'imowabu Baraki, uwo muvugishwa wahari imowabu Baramu, bakomoka he? Ku muntu urubyaro rwa Humani. Umva umvirize, tugira turangirize mu bice kimwe gusa c'Abaheburayo 4:12 ducaduhereza igitabo c'Abaheburayo. Abaheburayo igice ca 12 niho tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Igice ca 12 turasoma imirongo 2 gusa, 12 na 10. Igice ca 4 mumbabarire, igice ca 4 c'Abaheburayo, igice ca 4 umurongo wa 12. Hariya uwandikiye ishengero ry'i Perugamo avuga ngo afise inkota ikarishe. Uwandikiye Abaheburayo nawe aravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise umukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagabira, kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ibyo twagize gute twakoze. Ibi dukora byose n'ibyo tuvuga byose birafise ingero. Komeza ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Uri n'umutwe niyo mico bwema bwira amashengero. Umva ndaza huba, ndazi ibikoreka iwanyu, ndazi ivyigishwa, ndazi uko bimeze. Unama imbere y'Imana, unama imbere y'Imana. Ntuhave wibaza ngo bizicana, ntibizicana. Ninde yakubariye ko bizicana? Imana ntiri igiturire. Ninde yakubariye? Ivyo bintu mazamo iminsi ntibizicana. Umunsi umwe umukozi w'Imana Elisa yari yajanye na Eliya. Eliya yagomba kuja mw'ijuru. Hanyuma rero muri ico gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo Elisa arabimenya arihorera, abarira Eliya ngo Eliya amubarira ngo sigara ngaha kuko ngiye i Beteli turajana, ngiye ko turajana, ngiye kuri Yorodani turajana. Abika ivyo kuvugishwa n'Imana baravuga ati uyu mugabo wewe upfa kugenda inyuma y'umuntu agomba kugenda. Arababarira ati pfa kundeka, ivyo nabimenye hari ico ngomba, erega sidahezagirwa, erega sidahezagirwa. Pfa kureka jewe hari ico ngomba, sidahezagirwa. Bashika kuri Yorodani azinga umutama na Eliya arajabuka uruzi rwa Yorodani rurigabura, bajabuka hakurya. Hanyuma zabona amayuma harageze kagenda, agize gutya Elisa abona amagari y'umuriro, arateruye Eliya, umutamana uramukorokana arawakira. Ashitse kuri Yorodani agira kwa kundi arajabuka. Abantu bamwe baravuga ati ni ivy'ukuri wa muntu arabaye uvugishwa n'Imana. Ariko haba abandi bantu baramubona Elisa ariko araduga ngo yari afise ubuhanza, agiye yari ameze nk'uko iwanje, baramutuka ngo duga busa ubuhanza. Imana ica yikora ku bakozi bayo bitwa idubu, bari banyegeye aho hava zirabatabagura. Ivyo bintu mazemo iminsi ntibizicana, ndakurahiye, ndabivuze n'imbere y'ishengero. Ivyo bintu mazemo iminsi tutihana ntibizicana. Umwami akugirira ubuntu akugwize kw'imbabazi, umwami akugirira ubuntu akugwize kw'imbabazi. Ivyo bintu ndaza huba, ndaza ivyo urimo, ndaza ivyo ukora. Umva uko niko Uhoraho yamariye kukubarira ngo ntibizicana.
ariko uzihana uzohindukira. Hariho ibyanditswe byera bivuga ngo azohabwa ibuye risha ryanditswe ku izina risha, kandi ntawe udazorimenya atari uzorihabwa. Ngwino dusenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira dusenga Imana. Imana yacu iri ku ngoma. Amen. Tugira dusengera aba bantu. Imana ni nziza. Yego. Tugira dusengera aba bantu bose bari hano kugira ngo Imana yo mu ijuru ibafashe. Pasiteri Mpawenayo Joseph, bantu dusenga Imana, bantu dusenga Imana. Murabafasha hano. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana nziza kandi yera kandi ngororoka. Turagushimiye ko ari byiza gucicaye ku ntebe yawe y'imbabazi. Turagushimiye kandi umuntu wese kuvuze uraza haba ukamenya ibyo akora n'ibyo avuga n'ibyo yiyumviye. Mana yo mu ijuru, ndagushimira rero ko ibyo byose biriko birakore kubibona kandi ubyumva. Kandi ndagushima ko uri Imana iticiraho, uri Imana ikeneye ko abantu bakira ijambo ryawe bagaharirwa bakiha. Aba bantu bagufukamiye Mana kubw'imbabazi zawe nyinshi, imbabazi zawe zongere kuba bakomana. Hari n'ibyaha byose by'aba bantu bafukamye Mana, urakoze ko ijambo ryawe rivuzwe umuntu wese akaba yumvise icyo yakora kugira ngo azoshike mu bwami bwawe. Urakoze kubyo ukoze Mana. Yereka Yesu turakuzi, igituma y'amajambo yawe avugwa ni ukugira ngo ishengero ryawe ry'iki gihe ryezwe. Twumvise nk'umuntu ikizomushikana mu ijuru ni ukwihana. None umuntu wese ariko aratunganya umutima Mana, ndamusengeye yumva akayaga keza, yumva guharirwa, yumva imbabazi z'Imana zimururukirako, kandi umuntu aca urubanza neza atazosubira gucumura Mana. Urakoze ushishikare kuzana akayaga keza muri aba abantu batabumvise ko baciye urubanza rw'ibyaha byabo kandi bagene bumvise ko bahariye. Dusenze gutyo tuzi ko amaraso yawe ariko arakora. Yesu umuntu wese yamufukamiye, ni muri rya zina rya Yesu Kristo niho tubisabye, amen. Bakiriko barabafasha, twagomba boba bafise ikibazo bahagararaho bari bafise imitwaro, tubasengera Imana bahagararaho bari. Sabe Pastor Muhorana usenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye tugeze mu ngoro yawe, tumaze kumva ijambo ryawe. Nubwo Pergamo hari intebe ya Satani, ariko waravuze ngo hari inkota ikebera mu gihome ishobora gutsinda Satani, agatsindwa n'imirimo igatsindwa, n'ingeso zigatsindwa, n'indwara zigatsindwa, n'imiyaga bigatsindwa, n'abadayimoni bagatsindwa. Uribona uno munsi hano mu ishengero ryawe. Haleluya. Igaragaza ko Imana ngwino Mwami, ijambo ryawe rize rikiza abarwayi, abafite indwara, abafite imitwaro, mu izina ryawe ikoroke, babe bazima batindashijwe nawe. Reka umusaraba wawe, reka akayaga keza, reka abantu bawe bakubone. Igaragaze ko Imana uko wanesheje muri rya shengero rya Pergamo. N'uno munsi uracyafite ububasha, n'uno munsi hari inkomezi, no mu gihe ufite inkomezi, no mu kirere urakivumura, n'amaso urayavumura, ubugingo buvumuke. Abo Satani yakoreye imitwaro, abo yateye indwara, abo yazanye ibikomeye, ariko mu izina ryawe turagusabye, genda
genda shikiriza umuntu wese inyishu, shikiriza umuntu wese inyishu. Abantu nibisurwe, hindura ubuzima bw'abantu, hindura ibintu mwami. Reka umuriro wabuze, reka igicaniro cyawe cyongere kize, wigaragaze, abantu bakubone, abantu bakumenye, bongere begera umusaraba wawe, baronke intsinzi. Shishikara kubana na bose, turabasabye kandi twizigiye kuko bikora byose tubisanze mu izina ryawe Yesu. Amen. Umubisa y'amajambo meza Imana ibahezagire.